ndabaramukije inshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro byo kuri DJ Fine 257 nkuko mubizi ino munsi ni tariki 8 z'ukwa gatatu umunsi mukuru umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi tukaba twagendeye umwigeme nta umukenyezi twagendeye umwigeme ikorera akazi k'amaboko twaje kumutera intege turi kumwe nawe reka abaramutse hama tubandane ikiganiro cyacu bite ni sawa kubatakuzi kwidondora nitwa Grace Fidia Ndinimana hama nkaba ndongoye Indoto Agency irimwo amashami menshi harimwo cyane cyane na partie ya makeup uyu munsi niyo duhagarara ko gose. Okay, mgerageje kuraba umwuga wa makeup ngaha mu Burundi wana wifashe gute? Ni sawa abantu bariko baravyitabira gose baratangiye kubikunda kare ntivyari bibarimo nyene ariko ubunye baravuga ati reka duhindure ya creatoire tisiga tugira ibindi bintu donc turabe ko twohoba tuka échange uyo munsi changement dis-moi. Ino musi mukuru w'abakenyezi nawe kuvuga ati urimwe muri bo ni ya impanuro wohereza abigeme bakora dukurikirana cyangwa se abakenyezi ko dukurikirana ku vyerekeye umunsi no munsi. Nashaka kwanguhaja surtout abigeme kubera ko ubu unye turi muri 2019 ibintu byarahindutse no kubanguhaja kugira ngo umwe wese ahari muri talent yiwe agerageze kuyikoresha uko gukoresha talent afise nyene. Donc je veux dire tugerageze kugira ico twikoreye tureke kuguma turindiriye abantu ko baduha yani naho umwuga wose wabushoye gukora naho waba winjiza amahera make gose ariko akabarayo wirondereye. Hama ubona uko byari bimeze mu misi yahera n'igihe tugezemwo uri kuraraba bavuze ko umwuga wa makeup uri kuratera imbere buhoro buhoro abantu batangiye kubimenya mbega uraronka abantu nkuko wari uvyifuza cyangwa? En fait twebwe ngaha anye nk'ikicugura ahantu naragerageje gushiramo abandi bajone bo babishoboye turakorana fisa abajone dukorana bafise impano nk'izanje turagerageza gukora twama turi ngaha buri munsi turi muri Galerie du Boulevard muri D30. En fait turaronka abakiriya donc abakiriya turonka ni babandi biwanje nari sanzo office banzi kuva kera ni babandi babagenzi bacu nyene basanzwe bazi mugabo kame mu unye turatanguye kuronka nk'uyu munsi nyene twagerageje kuronka twaronsa abandi tutari twiteze donc atari abakiriya nyene ariko kubera bumvise nyene no musingira baje kubera ari tariki 8 z'ukwa gatatu musimuza makungu ari bakenyezi ego turagerageza kumubaza ari ngaha impamvu yoba yaje abari ngaha anye basanze bahari donc ico banyene caba kwa so dimo turashima ukuntu nyene bariko baratangura kubiriko biraza mu mutwe nyene baratangiye kubikunda surtout nyene barabona yuko antuka hariho agachangement kaba gahari par rapport ya before ko bari basanzwe bameze. Ego tukiri nganyene muri salon turabona ko hari abandi bigeme batonya cyane novuga ko iyo mpano yo kugira umuntu bakamukora bakamuhindura novuga ati ni impano kuko si bose ushaka kuja mu kiyongo toretiro rouge à lèvres wihindagure kwa si bose no aba bafise iyo mpano bakeneye gutezwa imbere hama turi kumwe n'undi mwigeme nawe nyene asanzwe akora uwo mwuga bakora muri Indoto Agency bose icyarimwe ni sawa. Sawa. Rakomeye. Ego. Kwidondora ku bakunzi b'ibiganiro byacu. Nitwa Aniela Mizero. Aniela wamenye ryari kufisa impano yo gushobora kugira makeup umuntu ukamubeza? Haiti imyaka 2 exactement imyaka 2. Ubu hariho umuntu wowe akwiye ko inspiration kugira ushobore kubikora? Oya namye ndabikunda ukanyene kuva kera. Usanzwe uri umunyeshuri cyangwa? Ego ndiga. Urabironkira umwanya kubitandukanya ishuri no gukora makeup? Ego iyo ikintu gikunda nyene uraronka umwanya wacu. Urakoze cyane. Ego namwe. Turavye turabona uwundi mwigeme ahaye arakora makeup ku muntu mugerageje kuraba nkuko tuko turabira batwese urabona ko agira concentration irenze ni sawa. Ni sawa. Rakomeye. Yego ni sawa. Ukwidondera ku bakunzi b'ibiganiro byacu. Nitwa Muhimpundu Greva Joella nkaba ndi mu maquilleuse muri Indoto Beauty. Ndabona nawe wayigize. Yego. Ni wavyigiriye? Yego njavyigiriye.
kumva umuntu ashaka kuvyikorera kongera kubera n'abandi. ego Ni igiki cyaguteye kuja muri makeup utavuze ati reka nje gushona nje gukora ibindi biwe? nivyo nasanze nkunda gose gusumba ibindi hama ndabona yuko nshoboye kubikora bimpa amahera bikafasha kuronka chambre de poche mvuga ati reka ndabigira umwuga. Abigeme basanzwe barera amaboko bicara muhira ataco bakora ubabwira iki? Nobahanura yuko umwe wese yogerageza kurondera impano yahawe kuko je ndibaza yuko umuntu wese kwisa afise impano yahawe nukugerageza gutora iyo mpano yawe yariyo hama ukashikoresha kugira ushobore gufasha iterambere ryawe. Ufise ingabirano nziza, ingabirano twese tutaronka, ushobora kuba uriko wicaye muhira ukikorera makeup ugasanga wahinduye visage ubusa neza ukuntu novuga si vya bose, mbega kugira umuntu ashobore kuvyiga cankwe ni ibintu biba mu maraso cankwe ushobora kuvyiga ukabimenya? Sinibaze yuko ndibaza hariho uruhande rumwe rwaho biba biri mu maraso hama bigakenera ama entraînement kuko je nk'ubumbonye aho nahereye kuva muri 2016 nk'ibitangura ndavye naho ndabona yuko umuntu arakeneye yani training arakeneye kuguma agira ama training menshi hama agaheza akagera ku rwego rwo hejuru. Murakoze cyane. Yego urakoze nawe.